Tonight I go touch your body for lips, your asini OG. Yeah, kufisa madola ni patinda guhu to gifti wala hima bebe. Kumnganali sexy, tukumana ngipatani kale. Yeah, abafuna to bloka, dukomeza gahunda ya PM. Yeah, baby look at me, anyway you give her your body. Yeah, I go promise you tonight, people get crazy. Yeah, baby look at me, anyway you give her your body. Yeah, I go promise you tonight, people get crazy. Yeah, oh baby kabono, tonight ungira kabono. Yeah, oh baby kabono, my wife ungira kabono. Yeah. Ibona kesh nkabakubitira fresh nikugusuniguse ngo ntibiba maseshe nyigereza face nkore ipoteze unama ibirungo mama biri mu mugongo yafata tagata mamata tigita shakata tumani benji ifata ingizi mutamu yire kuyicusaza I don't wanna call up I'm strong I love me bully wagwana bro. Mama Mr Dreams garso 2000 chance jena je mu ntara ya Gitega bambwira yuko ngo hari umujene afise talent ndavuga ati nimuza no umujene turabe ivyo azakwereka abakunzi imbere ya kamera. Wagwana uri tayari? I'm ready bro. Nagiririmba umudiho uyu urapere uririmba R&B byose tundabishoboye ndagerageza ko biri kose ahantu ubona ukwemeza abajene. Ubwa mbere tu natanguye ndirimba rap gusa nyene ndaraba nsanga abantu benshi usanga ntivyunguka. Ya nivyo oya birunguka man birunguka tu gusa abantu benshi ntibabikunda vyatari. Nangura kuza ndabatamwo tu R&B ndatubatamwo kimya sana imitima y'abastomi. Ya nimba atari banga yo ushobora kuduha freestyle yariyo yose ya rap kugira ngo abantu bumve yuko ivyo uri kuravuga utari kuribesha. Ndabakubita akagoma kwanza kanje mze muraja no kuri YouTube ni my lokensi mubandanye munshigikira waze pole. Yeah. Uno musi turakesha inshallah jewe ntakube bibona kesh nkabakubitira fresh nikugusuniguse ngo ntibiba maseshe nyigereza face nkore ipoteze unama ibirungo mama biri mu mugongo yafata tagata mamata tigita shakata tumani benji ifata ingizi mutamu yire kuyicusaza I don't wanna call up I'm strong I love me bully wagwana bro. Kantu kingidi rero sasa ivyo bintu bazogufunga. Oya Ntibisanzwe biri kwisi byose bro. Ya Milo Kenz yo watanguye kuririmba ryari wumvise ko ufise talent yo kuririmba? Haraheze imyaka myinshi tu nubwo ibintu biguma bigoye gusa je nari nkunda umuziki kuva kera gusa ndibuka nka 2019 niho natanguye kwinjira muri studio ntangura gukora utugoma nyene kimya aritwo ubona nyene twatumye nyene nza kuri Akiwacu Media gukora aka interview. Ariko ngaha kuri YouTube iwawe ngo batwereka yuko indirimbo ya mbere imaze umwaka urenga gato. Nawe ukabutubwiye ko watanguye kuririmba 2019. Basi izo ari bico gihe zajaye. Basi ni twese ntitwakuze mu mutwe turabanyamuji man. Twarashobora gukora ingoma gusa twabura ahantu tuyishira kubera nta phone twaba dufise ibintu by'ibiyashi gusa nyene ugasanga umuntu yari yiyumvamye impano. Rero aho mwaka uheze niho nari ntanguye kubona abantu bafasha ati man zurashira ikinana ntuzurazumviriza wenyene canke zumvirizwa mw'isite zize zirashika handi hantu. Nca mbona kuza ndazishira kuri YouTube. Ucuvuga ati rero jewe ko bampanuye kugira ngo ndazishire kuri YouTube reka ndabakubite ngoma bita good wagwana kaka kuzona twica pole tu no gusenga byose
man izobikora one day. Yeah. Sasa indirimbo bita good umwaka wose kuri YouTube wawe hari indirimbo zibiri. Niyo mpamvu navuze ati reka tuzivuge ko zose kubera ko urabona yuko nta ndirimbo nyinshi turabona ngaha. Rero abantu bashaka kugukurikirana barashobora kwandika Mile Kenz kuri YouTube bakagira subscribe channel abone kugira ngo babandanye bagushigikira. Ariko apare kugushigikira kugira ngo biyumvire kujayo ni mpaka babone yuko ufise impano idasanzwe. N'ubundi rero muri kano kanya wowe nawe ukora ibishoboka byose kugira ngo impano yiwawe yigaragaze. Ego guys mubikore akandi ga freestyle kuri good cyane nyene watanze igana Tanzania good ariko hari utundi tuntu waba wararirimbyemwo ushobora kugira naririmbye basi ijya song turi babiri tu naririmbye igitero kimwe ndirimba na refrain. Sawa tuje kuri fresh wagwana kaka my big song yawe yakura. This is my big song. Fresh good. Abajene b'Igitega ntibavyoroshe. Sasa rero iyi ndirimbo urabona yuko yagerageje kurabwa. Yaragerageje tunarabishimye sana bro. Abafana barakwitabiriye. None ndakubaza. Indirimbo zawe zose arama collab. Tu baransaba yuko twokorana kubera jena hari izindi nakoze gusa zitari kuri YouTube. Gusa ubu ndizeye yuko ingoma ntangure gusohora nta collab zirimwo. Ibiturika by'iwanje ndabakosore. Sasa hari indirimbo rero wakoze uvuga zitari kuri YouTube nyinshi ko biri kose urafise mu indirimbo uvuga ati ni kweri je ndabizi yuko nahashumitse. Ni lazima man, ni lazima kuri YouTube. Raba mu ndirimbo uvuga ati iyinya je nayo ko je natwitse umuji hamudere freestyle kuri iyo ndirimbo twabiri. Ntari bi man kandi abatimwe kwanza kantu k'urukundo manze ndabatimwe wagwano ingeze muri mode. Let's go, Tonight I go touch your body for lips, your asini OG, Kufisa madola ni patinda guhu to gifti wala hima bebe. Kumnganali sexy, tukumana ngipatani kale, Abafona to bloka, dukomeza gahunda ya PM, Baby look at me, anyway you give her your body. I go promise you tonight, people get crazy. Baby, look at me. Anyway, you give her your body. I go promise you tonight, people get crazy. Oh, baby, cabono tonight, get cabono. Oh, baby, cabono. My wife won't get cabono. Peace, yo. Uko na talent bro. Thanks man. Thanks you too. Akorohera yuko uronka uburyo bwo kuja muri studio ba bro. Yohana ni ibintu bigoye man. Ni ibintu bigoye tu. Bisaba guterereza umuryango canke umuryango no gushigikiye muri bino bintu byawe. Umuryango naratomboye tu ntibambanira ibintu kandi umuryango singombwa uzurabana ibintu byose urashobora kubona ikintu kavuga ati arafsemwe uburambe tu. Sasa udukubise rero aga freestyle ku rukundo. Hari akandi rero akandi apana ku rukundo twari twagusabye freestyle yari yose indirimbo zatwitse kandi zise nyinshi gusa nawe ushaka ndazimare nawe ntarabasohorerize mpamvu nuko izuri ko ravuga ntazo wabona kuri YouTube. Niyo mpamvu navuze ati ucishemo so basi urabona songa bari nyinshi tuba twiteze kuzirekura nshobora kuzenda basi abantu barakunda amajwi tu bisigura yuko iyo nyoheje kuririmba utarayisohora ntirasohoka ariko naye navuze muri za zindi mwasohora twasohora taratangura gukoresha YouTube man zari za ingoma za 2019 basi sikuzibagira gusa navyo birimwo basi
urana ko tuguma basi bihinduka dutera imbere bro urumva sino canzana zindigida turi ubu tugeze muri generation 4G bro urumva sino garukana bya bindi bya kera tusanga nguma ndaziyibagiza nkavuga ati nubundi ntiziri hit sawa reka tuje kuri fresh yo wagwano fresh turabona yuko ni indirimbo wasohoye sanzwe ifise n'amasanamu kaka yo kumenga ibintu by'amasanamu ntivyoroshe ufise rebo canke ufise umuntu agusupportinga mu bijanye n'amasanamu aho gato ndafise abantu bafasha bakenyene je uriko uraraba song hariko TV yitwa Black Gang TV handitseko Black Gang TV present ikaba ariyo yamfashije ingoma iheze barakwerekana bagize uruhara mwiyo ngoma bateye makeup ibintu byinshi abazanyehiye ibintu by'abana byose abantu tu jena n'ubu bishimye ndahari bamfate mu mugongo tu ndacyakora none abo mwakorana ico gihe bagufasha mu gukora ama video ntimuba muri kumwe n'ubu wunya canke mwari mwasinyiraniye contrat yuko bizoherana ni video oya ntibirahera tu muracari kumwe ntibirahera turacari kumwe uyu munsi bishitse ugakorana no wundi akagukorera video ntihagaragaremo ya logo yabo ivyo hava biteza ikibazo oya this is my big brothers n'abavandimwe banje bya hafi sana dushobora kubabwira ikintu urumva ndinze ndabayagira ikintu cyunguka kuba habuzemo izina ryabo n'ibintu biri simple man indirimbo imaze amezi 11 mu gihe utubwira yuko muri stoke imiziki yuzuye iruzuye tu kuri kuranyoteza abantu ajya ikintu gihari kugira ukore umuziki mwiza bisaba igihe ugapowesha tu kugira ubatemwo batayemwo man we ni benshi bama basohoye ingoma ari bavuga ati iyo uriye byinshi uzurinda mu gupoweshwa manzo kabaha igihe bakamanza bakagukumbura tu bisaba inkumbu hanyuma ukabatamo ikintu ndabarahiye yuko song izoza rumurira yongera ndabatema hari ijambo wavuze uvuga ati indirimbo twasohoye kera bivanye n'igihe tuba turimwo hari igihe bidasaba yuko tuziyibutsa mbega muri kino gihe uba ubona yuko wewe urindiriye kubatamo hagahera no mezi nkaya yose hariho abandi baguma bakora ntabwo bufise yuko bashobora kukwibagira ugasanga bariko bakurikirana abo bariko barakora api ntabwo batu ariko amezi 11 ni menshi ni menshi bati turacyari umwaka nturakwira mbona style z'uwo mwaka uheze arizo zikiriyo man abo majambo make wowe usohora indirimbo rimwe mu mwaka sikuvuga uko niyo kuvuze ngo umwaka nturakwira basi nshatse kuvuga yuko style zitarahinduka ni nkuko style zohinduka hanyuma ingoma amajambo ntigera hera ni nkuko style zohinduka amajambo tukandika izindi tukazishira muri stock gusohora indirimbo no gutegura man no gutegura indirimbo kugira ikintu biswe swata bisaba usohora ikintu hanyuma abantu babikode man ufise ubwoba bw'uko ushobora gusohora indirimbo igakubita swata oya simse ubwoba tu basimba ndiko ubwoba mba mfise nubwo gukora ikintu ubwanje nkabona ari kibi tu urumva ari kibi bica bimanza nkapoesha kugisohora yari ciza nyuma nkabatama sasa Milo Kenzi yo mu ntara ya Gitega bamufata gute umaze guperforminga n'abastari abahe kuri stage imwe ku buryo uvuga ati bon ndabona yuko ndiko ndatera intambwe ndiko ndashika ku ndoto zanje je hariho yuko abasani bibujumbura baraza gukubita amashoyi n'Igitega baraza kwibuka bakagushira kuri afishe kugira ngo nawe uze guperforminga ava yuko umustare yurira kuri stage bro ibintu biboro byizo show usanga ino bigoye utazinanye kenshi n'abantu tu gusa je hariho show maze gukora hari haje bajya ba Ismael Gasore ba Yasoni
iyo show narigeze kuyikora kweri. This is my first show nayikoreye ku Ngoma Bar. Niyo show ya mbere nakoze tu. Niki kintu wo kwizeza abakunzi bawe muri uno mwaka wa 2024? Uyu mwaka no kubatamwa amabanga. Kandi abana nzoguma ndabaryohereza kweri. Nzoguma baryohereza. Reka tuvyitege. Nibaze yuko abariko baradukurikirana muraza kuraba link ngaho muri description y'ikiganiro kugira ngo mu supporting mu kurangiza kugira ngo tutanyoteza abakunzi bawe. Urashobora kuduha freestyle y'indirimbo fresh kugira ngo tuce tuyivuga ko turangiza. Afise lips za flesh, baby lover kiss me by lava. Ari flesh ari so baralenze, atuma nanje mukunda birenze. Baby tequila, utuma nchiki punching nkagenda nkahwelama. Your body is so banga, niyo bishitse ukamberamo ganga. Niwe numva mbashaka, sinipfuza kukureka ukagenda. Oh nana, baby love give my attention. Your love is it true, give my pleasure. Your body's a fire, wallahi my love will refresh in my love. Your body is a banga, niyo bishitse ukambera ganga. Oh no, oh baby niwe nkunda, utuma nchika kila. Oh be my tenkila, kukubura no sara. Oh baby niwe nkunda, utuma nchika kila. Oh be my tenkila, kukubura no sara. Sasa yo bro wewe butumwa washatse guha abakurikirana canke abakunzi b'umuziki undi muri rusange? Fresh yo song sinashatse kuyiha abankurikirana canke kuririmbira umuntu nariko ndirimbira umukunzi wanje tu. Nawe ubutumwa washatse kumuha n'ubuwe ntaco? Ubutumwa nashatse kumuha basi sinzi ndibaza uramaze gukundana inshuro nyinshi. Ni mugabo ndamaze gukunda. Naribi zose zitwa inkundo man. Hari abastomi basi muba mukundanye utaba wifuza ko bogusiga. Nshatse kumubwira yuko yadahari ibintu biba bimeze fo kandi ntifuza yuko yonsiga akagenda no cyancika gapanchi. Amaze kumva indirimbo byahavuye bigenda gute? Yagenda canke iyo true story yawe yahereye? Iyo ndirimbo ntiyavuye mwirukana burundu? Nzokwishura undi musi. Urumva ntubizi yuko nzogaruka igitega. Niyo mpamvu nkeneye yuko iyi story tuzogusanga itown ntari tuzobikorera kandi bishasha. Kaka yaciye yigira ahubwo wamuteye n'ubwo ni hatari muti ni hatari kuyica yagusizemo imvune. abademo baragoye muti baragoye kuyica. So reka ndagushimire rero kubona wemeye kuza tugakorana kugira ngo ugaragaze impano yawe. Twizera yuko n'abakunzi b'umuziki n'abakunzi ba Akiwacu Media bagiye guha support nkuko bisanzwe. Dutegereza yuko uzobandanya dukoma n'ibindi bibombe muri no mwaka wa 2024. Nigiki bosaba abariko baradukurikirana? Ikintu cyambere kuba ariko baradukurikirana je no saba guys ndashaka followers nyinshi guys mu following kugira erega mutam followings nagendagira ubwoba bwo gupostinga tu bashaka abone nyinshi kugira ndabatemwo nizeye yuko ikintu kizorabwa n'abantu benshi. Mu following Akiwacu Media nongera ndabashimira sana kuba bamaye kano ga time kugira babandanye bankorera umuti bandugiriza impano yanje. Rumva yana ndabishima sana tu. Nyimba wifuza kumfasha araza gushira kaka WhatsApp kanje tu kandondera tukavugana na herere ndahari ku bwanyu guys. Mbe kumengo none abaririmbyi benshi baba mu ntara hagati kugira ngo bafatishe bisaba yuko barinda gushika i Bujumbura. Wowe nta migambo ufise yo kumanuka i Bujumbura kugira ngo urabe nawe uko byo hava byunguka?
Bujumbura yana biri muri mind kuva kera ndavyumvira twizere yuko mu minsi tuzokubona uri Bujumbura mu minsi niyo nzoba ndi tuzoba turi kumwe namwe reka ndagushimire namwe ndabashimiye tu